Sali wakunzi wa Iwacu Top TV nizere ko mumeze neza aho muri host nanje ndameze neza ndashimira Imana nkuko musanzwe mubizi kuri micro muri kumwe na Nahimana Jamila ukipenda nitejaja full stop gezaho nyene atabindi byinshi nta comments ko musanzwe mubimenyereye uriko radufasha amajwi n'amashusho ashobore kudushikira neza atangorane nimwe ni MC Mango big up sana ewana ndagufana cyane hama uno munsi nagenda babwira yuko dufise ikiganiro kuri mwebwe ni gishasha cyane ariko mukimenyere kandi mugikonde kandi mudushigikire mutibagiye kugira subscribe like comments icyo ushaka cyose turahari iganiro cyacu rero uno munsi citwa Love is Love urukundo n'urukundo hama nk'abafise abatumire ni ikiganiro kiri simple umuntu wari we wese wumva umuntu wari we wese ntigisigura ngo uri umusani uri umuntu akina filme oya bisaba yuko umuntu wari we wese wiyumvamwo kuko twese turakunda karibu cyane kuri Watch Top TV turaguhaye ikaze reka ndamusera abashisi bacu Sali urameze neza go urakomeye cyane turabahaye ikaze murakoze tubahaye ikaze rero bashobora kubivuga amazina. Yes, the boyfriend aka Godman boy ndumuririmbyi asanzwe wo mu ntara ya Muyinga. None franda izina ryawe ry'amavuko. Izina ryanjye ry'amavuko si ngombwa kurivuga ntiharagira ko nzorivuga igihe nicagira nzorivuga. Kubera iki? Nta mpamvu kubera niko numva no bibwira abakunzi banje ariko abankunda n'abashaka kunshigikira nimwe murafashe iryo Franda aka Godman boy. Si ibyo se. Hawana nanje ku mazina yanjye nitwa Mukawera Christabella ku surnom y'aba friend banje bakunda ku surnom barakunda kunyitwa Beshu Love. Ego Beshu Love? Yeah. Beshu Love bisigura iki? Beshu ni surnom ije kubera iyo Bella Love nayo nasanze nanje bayinsurnomye iyo Love umuntu umunyamahoro umuntu agira urukundo atisunze ngo uyu muntu ngo niki niyo mpamvu nasanze banyise Beshu Love. Bisanze ahombya yo usanga ari umushire wawe bikwise ntumpende kandi ntuduhende utubwize ukuri. Oya nta mpamvu yo kubahenda. Umukunzi wawe bikubwiye uko ntubumenye iryo zina iyo ryaje riva. Oya nukuri si umukunzi wanje nyene ni surnom nkuko yenda aba friend na umuntu wari wo wese ni Beshu Love. Yeah. Beshu Love rirakuryohera. Rirampimbara cyane. Iyo surnom nisanze ndayikunda. Vraiment umuntu ayinsurnomye ayimpamagaye ko ntaco bintwaye. Yeah. Ama murakoze cyane mwese abatumirwa banje. Nkuko musanze mu bizino ne Franda ukora iki? Jewe ndumuririmbyi nabibabwiye ndumuririmbyi wo mu ntara ya Muyinga. Nta kandi kazi mfise nkora no kwiga nako nakazi kuko abavyeyi badutumye kwiga urumva nako nakazi ariko akazi kiwanje n'umuziki. None ari umuntu yigayo bafise imishatsi nkiyi? Turiga dufise imishatsi nkiyi ni bisanzwe bivana no kuba huje n'abadirecteur. Yego. Abana nanje akazi ka minsi yose no kwitwa karakazi nkunda kandi ndabikora ndabikunze. Ndi umunyeshuri ariko apare y'ibyo narabaye ndumukinyi wa ferme zimwe zaramaze no kuja no hanze. Ferme nakinye nitwa Tine muri iyo ferme ya niko kazi kanje numva basi nishimiye. Tubwira film imaze gusohoka hanze kugira abakunzi Watch Top TV ko baturaba bavuga ati wamwe kandi gende kurondera iyo film ndamuraba uyu mukobwa. Hariho filme yitwa Impuhwe filme niyo filme nakinyemwo amasene novuga ko ari menshi ariko hariho n'andi mafilme ari mu nzira aza. Yeah. Filme Impuhwe wakinye umeze gute? Filme Impuhwe nakinyemwo umukobwa w'umunyangeso mbi umukobwa akunda amafaranga atitaye ku by'ubuzima busanzwe en fait sinabikinye kubera ari condi narashase basi nigishe abajene bamwe turogo mu byo tutazi tukishinga biriya na biriya tukibagira yuko ejo hari izindi ngaruka zishobora kugira umuntu
ugasanga ziramutakarije basi carrière agata icari hama nawe Frandaye utubwira indirimbo yawe umaze kwatubye ngo urumuririmbyi ari abantu bashobora kuba batazi indirimbo yawe utubwira indirimbo yawe umaze gusohora indirimbo maze gusohora ni imwe ariko ni nyinshi maze gusohora ku bwanje maze gusohora nyinshi kuko zimwe ziri muri stock iyo wanje ariko iyi maze kuja hanze ni imwe indirimbo yitwa Kamikazi ndevye ku ntango y'uwanje mu majambo make yarakunzwe nayo mpamvu naciye mpitamwo kubategurira amashusho yayo bacane murayibona nko mu ndwiza murabona amasanamu ya Kamikazi by Frandaye boy aka Fit John Jane none ku bantu bariko turabasha kuvuga ati Kamikazi boducishizamo mbese ndakubaza akantu kamwe iramaze gusohoka waje Kamikazi iri hanze nayo kubwira kuri YouTube ushaka gushigikira umuririmbyi wanyu Frandaye ja kuri YouTube searching iryo zina urabona ibikorwa vyiwe biriko bitandukanye hariho nibindi biriko uzomukundira ico umuboneko niwe ducishize ku mayange Kamikazi ko numva ameze nabi none oya nibisanzwe none nagira je nanze umuririmbyi umwanya wari wese mujya ati ndirimbira gumaririmba okay reka najo Kamikazi ni ushila kurira Kamikazi ni utuma jemba fire you so fire oh you so fire oh kuri fire yeah murakoze cyane nkuko musanze mubizi rero tubatumye kuri kiganiro ndibaza benshi muri mwebwe n'abakunzi ba Iwacu Top TV ico kiganiro naco bazi nigishasha kuri Yes, kuri twese mbese ni gishasha ariko iganiro cyacu kimeze uko ni love is love mu kirundi arigare abadatahura ivyo ntiyo kuravuga mu kirundi bisiguriye mu kirundi urukundo n'urukundo okay nuko bimeze mbese wo kuri wowe bakubye urukundo n'urukundo wumva en fait hari abantu dufata urukundo turufata gutandukanye hari habo ubwiye urukundo bumva sex hari nabo ubyira urukundo bakumva nyene ni ibintu bisanzwe kuri jewe urukundo nyene vraiment byovana na kategori no bandi mu mwanya ndafise kuba urukundo no guta sex bivanye naho ndi cyangwa urukundo nkagutara umyegomyi barabara duhena nakano urukundo niko numva basi no kivuga Frandaye wewe urukundo kuri jewe Frandaye urukundo sinkunze gukundana ariko ndashobora kuvuga uko ndavyumva nuko ndabibona sivyo urukundo kuri jewe ni ukwizerana no kubwirana hagati yanyu ko mukundana mukabishira mu bikorwa urukundo rutegura vyinshi inzira yo kubaka inzira y'ubucuti yo guhuzwa n'imiryango vyinshi cyane urukundo kuri jewe majambo make ni ukwizerana byo mubwiranye bikabimamo ma Frandaye nawe Beni ushasunyite Bella ushasunyite Beshu love inkuru yacu imeze uko turayumviriza hama mukaca muvuga ukuntu ibintu mu byumva inkuru yacu imeze uko n'umukobwa yaba mu cyaro gusa yarakunda kuririmba cyane gose yarafise impano yo kuririmba naho yarimba mu masengero mu bagenzi imbere y'abagenzi yarumva abagenzi baramubwira ati urazi kuririmba hama ariga kwanza novuga yuko yiga ajya guhera mu gushika mu 11 mu gushika araheze ahejeje aca bisaba yuko aja hehe mu moji kugira iki aserure impano yiwe indoto ziwe azerekane ibintu nk'ibyo agiye mu moji ashikira kwa uncle wiwe aratangura zaragenda nyene mu makaro kararimba ukuntu ibintu nk'ibyo aririmba cahura n'umuhungu aho yo n'umuhungu aramukunda amukunze barakundana bakundanye umuhungu nawe yararirimba yarafise impano yo kuririmba ariko uwo muhungu yarageze kuri level ndende gusa pana cyane mugabo nyene yarazwe bukebuke gusa umukobwa urumva nta numwe yaramuzi umva umuntu agukunda umuhungu aramufasha kugira umukobwa nawe agira iki azamuke barakundana ariko amufasha ubwo nagenda aramenya aririmba agenda muri studio asohora indirimbo yiwe ya mbere ayisohoye indirimbo irakundwa cyane gose abifashijwe nande Frandaye turi kumwe ndavyumva ndabihaye amotwe
umva indirimbo yawe irakundwa cyane gose ikunzwe biba amenyekanye buke buke atangura agenda nyene azarasohora aronka amahera buke buke ariko na oncle wiwe amugira iki amufasha koga agenda aramenyekana n'umuhungu agira iki nawe amenyekana haca haza umuntu ashaka kumugira iki kumufasha umukobwa kugira azamuke gusa uyo muntu yamufasha yari umujene basi navuga ni nka management niko navuga sinzi abantu babarinze kuntu babivuga nivyo nyene wabitora umva aramufasha avuga ati ndagufasha kugira ugere ku rwego kwa mukobwa yarafise impano reka ndagufasha ugere ku rwego rwo hejuru aragenda aramufasha n'umuhungu gusa bakundana nawo muhungu yagira iki yamufasha ubwa mbere urazi cabaye tubwire wapi ntaco nzi icabaye umukobwa yaciye atandukana na wa muhungu yamufashe kuva kiri hasi acakundana na wa mugabo atonze ivyo ndabitahura uvuze uko ubicishije mu muziki uko support mu muziki iri kwishi je nkanje ndo muririmbyi y'umuhungu akiri muto nta mafaranga afise menshi ariko amafaranga ndayafise ntaho badafise amafaranga sivyo ubu ndose support iva ku mugore n'indi iva ku mugabo ndiba igifise uburemere gusumba rero nsanze uburemere buri ku mugore niho mfata urugendo sindaba mani wapi su sindaba ngo nino ya rero uwo mukobwa ivyo yarebye ahantu hari ubufasha bukwiriye urumva sinumva icakurikiye kuko ntaco watubwiye ariko uko ndavyumva ndumva yuko yakurikiye ahantu hari amafaranga hari ubufasha bukwiriye ashobora gukora ibintu vyiwe bimeze neza icakurikiye sinari bwaheze icakurikiye baratandukanye urumva umuntu amaze gukubita ku ntoke anko umuntu afise amahera nawe afise n'izina baciye bagira ubugeni bafise abana babiri avuka aya ni inkuru gusa ni inkuru personnelle sino camvuga aho yazabe gusa byabenga nyene ibujumbura byabereye cina yenze ni muyinga canke mu kirundo byabereye ibujumbura aho numva ari ibintu basi vyashise nyene vyari gushika oya reka tugende buke turi mpiganye love is love kuri mwebwe mubona iyo nkuru tugerageje kuraba urukundo ko rumeze ukuntu umuhungu yamufashije ibintu byinshi cyane ariko umukobwa mu nyuma novuga yuko akamutenguha kuri mwebwe ubona ninde afise ikosa vraiment nkurikiranye iyo nkuru ukuntu yagenze nturabire ku muhungu cyangwa ku mukobwa we gusa kuri wewe kubibona ntura ko ngo mvugira umukobwa kubera uri umukobwa no vuga ukuri basi par exemple uri umujije umva bakubyetse uru n'urubanza wowe ruca gode vraiment umukobwa ego yoba yakurikiranye bivanye na benefice ariko arabona kuwo muntu ariko aramugirira ariko entreta uwo muhungu yararenganye cyane imagine niwe yamukuye hasi cyane yarari aramuzamura ku buryo bwaho aronka iyo management ya kabiri yaje musanga aho wa muhungu wa mbere yamukuye deja birumvikana vraiment yaramutengohe cyane kandi yaramubabaje cyane mbere hari ndamuhaye pole Frandai twayivuze nturabire ngo kwera umuhungu uvugira umuhungu no uvuga ati n'urubanza ngira ndaruce urubanza reka mbo umucamanza w'ukuri sibyo uwo mukobwa n'uwo muhungu nta numwe ari mwikosa kubera iki kubera ko jewe uno munsi ndi mu ntango y'umuziki nkaba no mu ntango y'ibindi bintu nkora mwe mutazi sibyo ni benshi bifuza kumfasha nabo nifuza ko bamfasha numva rero ugaragaye n'uri ku ntango bose ndabafata kumwe ariko nakubwiye ko ndaba inyungu yico nzokuramo imbere ndiko ndaja uwo mukobwa urumva yamuririmbyi kandi umuziki awukunda ukunda umuziki rero ivyo kora wa musore yamukura kure sivyo yaravye uzomuteza imbere mu bijanye na kariyeri yiwe y'umuziki kuri jewe umuhungu nta kosa arimwo n'umukobwa nta kosa arimwo kubera uguhereye ku ntango si wakugeza kure canke si we mubandanyana birahinduka love is love wavyivugira ukuntu n'urukundo nyene habamwe impinduka nyinshi cyane
ego iyo aba ari wewe uyo muhungu ari wewe wafashije umukobwa ama mu nyuma akaca aguhemukira nk'ubu nyine ari wewe personnel uvuga ati je ni je franda iyi nkuru yambaye ko wewe wari ko byifata mu gode iyo ari jewe umuhungu jewe rero ukuntu bimeze uko ndanabibona byambaye ko man byarambaye keje ibyo bintu aho mudemu nigeze gufasha ibintu byinshi ejo acambwira ngo rero frandayi ngo bera turabe tugabanye ukuntu twarundi muntu ndose amfasha sivyo amaye ngo turahaki tubiri ariko wewe urabona ukuntu twahora tumeranye si fresh je none ndamubwira ati okay nta ngorane nimbona bikwiye kugenda uko bigenza uko kubera iki uri kuraraba inyungu yico uri kurakora nico ushaka gushikako jewe nta ngorane ndende vyanteye naricaye nyene ndatuza turabizi nako niyahure kubera abakobwa ni benshi imaye tuzokunda abandi sivyo urumva rero kuri jewe iyo nkuru yo mutipe ari jewe no kwicara nkatuza nibisanzwe birabaho umuntu agufashije canke we wifuje gufasha umuntu akaronka uyunda mufasha arakuvaka akagenda handi nibisanzwe usurazi no mukobwa ko yamutumiye kuri mariage ntigeze aramutumira nyene kuko barabaye inshuti kandi ntibankanye bapfa gutukana bapfa gushwana bapfiki bankanye bapfiki ntabwo nkugwana habaye kuri jewe umukobwa yarondeye inyungu urayizi wewe nene ndaguhira kizibiri manga guheza 3 urendeba uja kwande wewe mango kari umutama wo musanga je ko ndumusore mbarira yareka mango ntiwoja ndabizi umuji wanje kurakizibiri yo bakunzi ba iwacu top tv nukuri kumana nizere ko ikiganiro kiryoshe cyane gose umuntu ariko arakiraba ntuwibagire kugira subscribe hama nawe kuri wewe yaba wowe uri uwo mukobwa wowe ariko bigenza gute Frama birumvikana umukobwa nta yandi mahitamo yarafise ariko ego yaratengushe kandi ntiyavyitwaye nkuko yabwirizwa aho vyitwaramo ariko birumvikana Frama nta yandi mahitamo yarafise nta kuntu wobona amahigo yo kugira ejo heza ariko uyirengagize birumvikana Frama nta yandi mahitamo yarafise love is love vyari ngombwa kabikora uko ntaka none ko abantu benshi umuhungu cyane cyane aje kubwira ati ndagukunda arashobora kubyatsi ngo urukundo s'amafaranga umva nkawo uburavye umukobwa ashobora kuba yarakurikiye amafaranga canke yarashise nyene nawe arakunda uwo muntu yamufashije Frama ngerageje gushira analyze iyo nkuru utubwiye Frama umukobwa nta rukundo novuga ko gwari urukundo rumwe dusanzwe tuzi yakoresheje ahubwo yaravye amahera aravuga ati Frama ngerageje kuraba aho nshaka gushikejo aya mahigo sinoyitesha ugera cyari mutoya singirizwa gushika handi shaka ningoga cyo gituma bakunda ko tubwira ati ntukihutisha ibintu twara ibintu uko biri etape par etape uzohashika gusa rero abakobwa buno munsi turakunda ivyiza bizubwo nyene bije vyihuta tukibagira yuko buke ari bwo rugendo sinzi ko babipfoka nuko nyene hama frandaye subira mu kibazo tuve fresh ikibazo nuko ko bama bavuga ubase umuhungu aje kubwira ati ndagukunda habwa ati cyane cyane abahungu nimwe mu bikoresha ati urukundo s'amafaranga nkawe kuri wewe uratereta umuhungu kandi azina abakobwa benshi baragukunda kandi kuri wewe iyo mvugo urayikoresha abakobwa bankunda ndabona je nta mukobwa arambwira kankunda none haje umukobwa kukubwira ko ukunda wobyifata biravana urukundo n'urukundo mugane wavyivugiye mbanza kumenya ivyo wawe nkanaraba kuri size ziwanje umuntu ashobora kuba uvyibushe je nikundira ubwonze ubufise nyene vya biboro hariya ashobora kuba yonza atari muremure je nkunda muremure umva rero ntitwohuza mbanza kukwigako nimba wambwiye ko nkunda wambwiye kubera nkunda ubu mpaye umwanya nanje nkitekerezaho nkanatekereza kubo nshaka gukunda wewe kurimo Sura muri cha kibazo ndacishura ati nkawe iyo mvugo y'amafaranga ati urukundo s'amafaranga urayikoresha urukundo s'amafaranga biravana no wariwe shaka kuba wikutaniye n'umudemo ivire mu kirundi gusa wisadunda agahora n'umutipe ngo muje afise inoti
Chahora n'undi mutipe bogare akenye acaja hega mute. Araba kufisa amafaranga. Urukundo umwanya umwe n'amahera uyundi mwanya na rukundo nyene ukwizerana. Mukayaga muhuza. Rubaye amahera uwo mukobwa afise yashaka kugera. Rubaye urukundo umuhungu abafise canke umukobwa afise kenshi biba iyo mwese mungana. Je nawe turi inkumi n'imisore nkarabe wanyu ko mubayeho ukarabe wacu ko tubayeho ndashobora kuvuga ati urya ndadukundanye ndamurondera kiki ni urukundo canke udufaranga nze ndinywera ibiya ibintu bene ivyo bitahura none Frandai nawe love love izina ryo ko riragoye nite love biroro none ko kibavuga ati umukobwa afisa nkamye kuri mwebwe mu byumva gode en fait bashaka kuvuga umukobwa afisa amaso ariko ntabona ndabikompanye n'urukundo ni kwa kuntu ushobora kuba ufisa amaso ukabona ati uno muntu vrama ukishiramwo aragukunda iki n'iki sinzi cyangwa ukavuga ati ndamukunda ariko kwa kutabona kwa amaso yawe nturi buri kurakurikiza bya ivyo uri kurabona urashobora kubona uno muhungu arankunda ariko uriya nawe afisa amahera ego uyu urabibonesha amaso aragukunda uriya nawe afisa amahera y'amaso yawe cyuhumiriza y'amaso yawe ivyo kuboneye si byo ukurikije niko baca bakubwira afisa amaso ariko ntabona amatwi naho ku muhungu afisa amatwi ariko ntiyumva akakubwira umuhungu afise amatwi ariko ntiyumva ngerageje kubikompara n'urukundo no bifatuko umuhungu basi imyimisi turimo umuhungu urashobora kumubwira no kuri ndagukunda kandi akabibona ko umukunda akabibona vrama umwana w'umukobwa arankunda ariko ntibagire yuko akabona akumva n'amatwi arankunda acavuga ndavyidezwe n'iki acaja gufata hanze yavyumvise n'amatwi arankunda ariko ntavyigeje umutima kwa mukunda acaja gufata hanze je numvani ariko no bivuga arafise amatwi ariko ntariko arayumvisha bya ivyo umuntu ariko aramubwira nje niko no bivuga basi Frandai nizere kutambya ngo nsubire mu kibazo wa icyo cyo wacumvise umukobwa afise amaso ariko ntabona afise amaso ariko ntabona berenga umukobwa afise amaso mu rukundo ugerageje kuraba mu rukundo wo dusigurira gode afise amaso abi ariko ntabona muta je kuba ntarakundana nk'ivyo bintu bica bimvuruga ariko kuba afise amaso atabona ni vya bindi mwavuga ngo afise kimwe araba ariko atabanje kumenya imvano yacu sivyo kuri ico kibazo ndumva tabirebere novuga ko vraiment na umuhungu ku muhungu agize ikina umuhungu afise amatwi ariko ntiyumva afise amatwi ntiyumva ashaka kuva ivyo bavuga hanze ntiyumve bo bakundana cyane niyumva ivyo bavuga Frandai ndabona ibintu by'urukundo birakugora je sinkunda ese nayo kubwira nta mapenzi ngira none we gukundana kwe kuvuga Frandai afite imyaka ingana imyaka si ngombwa kuyivuga sindi umwana kandi sindi umupapa sindi n'umutama nturashobora kuba ufite umwana canke kuvyara wapi sindavyara sawa hama nzokwipima one day ndebe ko vyompira nanje ko ntakomeye wibonera he ndetse areka tuzojane kwa muganga kwipimisha turabe canke turabe ukundi kuntu tubigenza turabe nyishu izovamo none Frandai wowe kuvuga ngo nturakundana canke nturabona umuntu mushaka kubyumva kumye gusa ndaze gukundana uramaze gukundana none niko kuvuga ngo nturakundana gukundana narakundanye impamvu mvuga uko ni kubera inkundo nagize nta nyigisho nyinshi twahana kuko inkundo zobo ntibisaba inyigisho ufise icurondera ukirose ni pafu
uravyumva ukirose uracika jewe umunsi narose uwo dukundana duhuza tuzobwirana ivyo bibazo uri kurambaza kawe undi munsi uzompamagara nza ndavyishura fresh ntadidinganya ne frienda uramaze guhura novuga yuko ari ububabare canke kubaba novuga basi ikintu kubabaza n'urukundo mu rukundo kuri jewe sindababazwa n'urukundo je nzobabazwa n'urukundo umunsi nzoba mvuze ati ubu ngomba nkunda umukobwa ntegura ko duzobana sivyo niho nzovuga ati uyu arashobora kumbabaza ambwiye ko mariage nateguye idategerezwa kuba bivuye ku impamvu niho nzobabara ariko kugeza muri uyu mwanya ndamaze gukundana abakobwa bangahe gaye si benshi kubera nakubwiye sinkundana nka bane bya bindi mvuga ngo aba ex fise bane abo bane nta numwe yambabaje nuko nta numwe nariko ndapanga kurongora ngo shire mu magwa ya bose ko ari gukundana bihere hari n'abandi nkikunda sindababona bazoza bari mu nzira intara n'igihugu nikireki hama now love wotubwira uramaze guhura n'ubu bari mu rukundo Frama nta myaka myinshi novuga ko maze ninjiye mu rukundo yasuyanje Jean de 17 nta myaka myinshi novuga yuko ninjiye mu rukundo Frama nta bubabare bw'urukundo ndabona cyane sindabona umuntu mvuga ati no muntu umutima wanje wamunyohereje ko numva yuko nyene ndamubuze byombabaza wapi urakunda umuhungu byarashise nyene bimwe byo kuvuga ego turakunda nyene copinage yoba ngana uko atarakunda ibintu nk'ibyo kandi narakunda usanga rero urumviriza usanga rero amaze kubabaza n'urukundo kubera iki abakobwa birabahangayikisha je ndakubwiye ko ndaguhevye ugahangayika ukamengo ni ndege kuguyeko ariko je umbwiye ngo wampevye imbana nabipanze reka je umukobwa mpeba ndabizi umva je Frama sinda babazwa mu rukundo wewe nta myaka myinshi iryo rya love ryavuye kuki nanje sinzi mpamvu nakubwiye n'umutipe yaguhenda oya acubwira ngo ndakwite love niyo oya sukoreka kandi washaka wo tubwiza ukuri amfete ndafise abatipe bantumye ukuntu nyene no umukobwa w'amaso manini we wimbesha so iryo rya beshu love naho mubyita nkuko ryavuye basi ku ishuri ahantu nari niga na mwishuri nyane kujya usanga abanyeshuri bagusarnomye nisanga bansarnomye beshu love numva ni muri ya misi vishu love yaraharawe ngo rero umukunzi wa vishu applaudisse félicitations abanyeshuri nisanga bansarnomye beshu love nanje numbona ntaco bintwaye nyene ndarikunda nisanga narikunda Jami urumva ngo umukunzi wa vishu kandi je nanje muririmbyi ndakunda abantu bakunda abaririmbyi turi muri entertainment cyangwa mu kazi kamwe natubwiri izina ry'indirimbo imwe ya vishu izina gusa aturirimbira wanashaka nayiririmba atubwira izina gusa byiza yo turirimbira nkuko uvuga ati Jami indirimbo ya Franda yitwa Kamikaze nawe rero natubwire ibya vishu twumve so hari indirimbo yakoranye na niri nande basi sindamwibuse bya jisha arakubona ihende wihendura jisha arakubona ndabizi kaje vuga none twagusabye izina ry'indirimbo imwe ya vishu narakunze indirimbo sana yari yiswe ku gatumba yari yakoranye sasa ntaco izina wari tubwiye ku gatumba narayikunze sana ku gatumba nanje rero nisanze banyise iyo beshu love hama abakunzi ba Top TV akakarakano gaciye mureka tugaruke ku kiganiro ciwacu ntitwari bwaheze Franda gumu dutwara ahantu biba bikenewe no guseka amapenzi tuyagumemo gushika reka tuvanye n'ibindi none wotubwira jazina ryakwe komanda gibagiye mwite love birakorohera none ntura propose umuhungu no ntibirashika ngo numve ko no propose umuhungu kubera Frama ego baraza bakambira ndagukunda iki niki gusa sindabona umuhungu nohura nawe nkumva ko nishimye aransatisfait nyene nkavuga ati uno muntu hamye no mubura umutima wohangayika no
ndabona from erega ntuzohura nawe kubera ntiyaragira kurongogwa umunsi uzohura nawe n'umunsi uzovuga ati jewe imyaka ngezemwo niyo kuba ku rugo uzovuga ati rero ubu ndihaye inshingano yo kuvuga ati ndakunze umuntu ameze uko basukunda abahungu bameze gute twumve ko ndimo twumve ko ndimo gusa ari igihe nobamwo ugasanga jewe size ziwe sindazikunze gusa nyene urumva no bitabura nkumva ko abandi abahungu bagenzanje canke bameze nkanje bafise amahirwe nce ndabavugira muta so ndakunda abahungu basi b'imibiri yombi mibiri y'inzobe ubwirabure man imibiri yombi ati yarawurata adafise inzobe umuhungu w'igikara cyane ndamwanka umuhungu w'inzobe cyane ndamwanka Jesi ndimu Mango Mungu wangu wanakuchokia sana pole wangu pole. MC ni mweusi. Jenga hose ndimu urana ko ufite inzobe. Oya nani nakubwiye umuhungu w'igikara cyane ndamwanka umuhungu w'inzobe yinshi ndamwanka. Sasa ndanka abahungu bagufi. Wewe kingo. Nivyo utegeza gukunda barebare kubera nawe uri gipisi nyine uri mugufi. Uri mugufi vya hatari raba wigendanye n'ivyo birebire nyine. Nakunda n'abahungu b'amaboga rukundo. Yacu. Frandai ndabona. Hera kano kaboko. Nta birenze. Muri Watch Top TV ko ndakuburiye umugabo. Ndamubuze vraiment kuko bose ndumva nta nakindi. So Frama je ndumva sindakomereka mu rukundo. Oya nta munsi n'umwe byigeze bimbaho kuba ndabona umuntu ndamushidukire gusa ndazi bizoshika ni warongoye umuhungu afise atari inzobe atirabura ari bogari nta muntu n'umwe uragira crush bisigura kumukunda ntubimubwire nta muhungu ndabona nyene mbone basaranshituwe urakomerewe ntugira n'abagenzi ukumva ko byetse ijuru urukundo rwarambabaje kuri wewe gusa ntuzovyifuze ngo bikubeye kuko n'ibintu bibabaje cyane ntibiragushikira nyene wumve n'abagenzi babikubwira base uco wishira mu kibanza cawe ari wewe umuhungu araguhemukiye umva wo byifatamo gute bariho kandi benshi bariho abagenzi banje nyene twama tuganira bakambwira Brahma mu rukundo byaragenze ukuntu narakundanye n'umuhungu arantenguha ukuntu arampemukira byinshi nyene Brahma birababaje kumva ngo wahemukiwe n'umuhungu yagusezeranya akakubwira ni tuzofana nzoguhamba umpambe ariko ayagera imbere ugasanga ntibibaye nihe faiblesse abakobwa dufise mu rukundo Frandai nihe faiblesse mufise intege nke mu kirundi izo mufise nuko ibintu muhuye n'umuhungu uvuga ngo ndakundanye nawe muzobana niyo ngorane mufise nimba uje gukundana nanje menya ico uri kurandonderako umenye nico uzonkurako imbere canke ku ntango ariko gasura urukundo ugosura urukundo erega mvuze ivyo ndonderako ushaka kubundonderako ubukwe ndonderako abana ugasanga yaje nanje mvuze ati nkundane nande n'uwo mukobwa nta bukwe ndamuhigako nta bana ndamushakako ntafise ibindi bintu ndamushakako sivyo cyo vyumva na ibintu byari ivyo si ngombwa ndabivuge benshi baravyumva mango ntibavyumvisha si ngombwa ndabivuge urumva ariko kwico kibazo ingorane mufise canke intege nke mufise ni ukwihicizere kinini mugashika kure cyane umva turizera amajambo je nko ibintu byo gukundana nabihagaritse kubera ko tutuntu tubwira ngo tuzoba mbana nande je umukobwa tuzobana ntawenzi nuko mudakurikirana umuziki April yarasohoye umuziki ejo uri mu bintu bene ivyo uzogenda ubuhige uzobona April izina ryawe sindagyibuka ariko uzokwandika iryo zina harimo tujambo twinshi tubahanura mwebwe abakobwa mushopokera ibintu bene ivyo byo kubakana ntiyaragera mani niyo umugabo wawe ninde umugabo uzokubakana buramuzi ukubazande wewe ntawenzi nuko nawuzi rero ko impamvu utamuzi nico kibazo nyene ubajije itonde ukundane n'umuntu muzi ukundane n'umuntu uzi cyo kuramuronderaako
sivyo kumurondera ko si wowe uca wumva ngo n'amafaranga n'amafaranga arimo byose birimo none uzoja gukunda umuntu akinye gasha rega urukundo gubu ni noti ni mola numva ugiye vuga ngo jengeye guhiga urukundo mapenzi aya mapenzi ni urukundo ruva mu mahera hamaruka je no mu migambi nitwa kunafisa amahera nzogutwara mu rugo kwambona ari cyonje ariko rero ukenye sinzoza muda nanje ndakenye se nitwa nawe ukenye ndagushaka kiki none love we nawe ubivuga ko ikiko kabako gusanga dufite faiblesse cyane love vraiment abakobwa ego turafise faiblesse kandi nini cyane turakunda kwizera amagambo tutaravye ibikorwa umuntu ugasanga ego ntaco ubwiwe yo kwishikana ko basi ariko akubwiye ati ndagukunda nzokugurira imodoka atani basikera afise ukumva umenga niwe byose kuri wewe gusa siko biba biri niyo faiblesse hakuru abakobwa dufise kandi abakobwa ntitwizerera ku kintu kimwe iyo faiblesse turayifise brava mwizerera kubiki n'abaciri mu gato mwizerera kubiki tubwire abakobwa turakunda kwizerera kubyubona ku umuntu ego akazi no munsi ya testile nejo na hirya yejo ukabona niwe de bande ntuhane yuko ntuwimagine eske ibintu byo babivahe akora gute iki uranza witonde rero ababere benshi baza bati imipamba mugani w'abanyamujingu ipamba niyo ngorane rero dufite ariko rero iciza mufise mwebwe uzonkunda zobatomboye Jesse ntira nambaro twiwanje oya sinira ntambaro twiwanje niyo mpamvu nkubwira rero muratomboyesha abakunzi ba Iwacu Top TV nizere ko muko muramumva Friday boy umuntu wa mbere adatira uri umukobwa ngaho kuri comments wamushimye shira kuri comments ama neza cyane tugwana ngorane n'umuhungu adatira vraiment uvusha kuvuga ijyange isomo giswahili je ndabivuga mu giswahili ca Bujumbura ca Kirundo ca Muyinga imwingi wacu usanga batira cyane impuzu barazitira nivyo navyo narinzi nahora mbona bambara neza iyo ningeso bafise baratira cyane okay kandi iyo ngeso bagabanya frame ni baraye babigabanya si vyiza wambara ivyo wawe umuntu akagushimira kutwi wawe akavuga ati wapendeje vuga ati wapendeje nkishimira muri je mvuga ati ni vyanje ariko ndabwiye ngo wapendeje wati impuzu man nibisona neza ntiboneka neza mu bantu waje ndabivuze uko nyene ntimuzonkubita abanyagiswahili ariko ndaziko bimaze kuba abakobwa benshi barabivuga abantu benshi barabivuga yuko abanyagiswahili batira cyane hama tugaruke ku kibazo Friday ugerageje kuraba urukundo rwa kera novuga ati twe tutaravuka ngo ba mama wacu ba papa wacu n'urukundo gubu twebwe abajene iyi tugezemwe generation yacu ya 2020 ubona hari mwitandukaniro rimeze gute ku ruhande rw'abakobwa no ku ruhande rw'abagabo aho nyene urukundo rw'abakera ndacara umwana sinavuze imyaka yanje ariko ndacara umwana kandi navuze ko atari ngombwa kuyivuga naho mpumuti ntayo novuga ariko urukundo rw'abakera ndebeye ku tuvideo umugani wabandi utuvideo ndebe utuvideo ibiganiro sivyo urukundo rw'abakera novuga ko ari urukundo rwiza gusumba ubwo kwera ubwo turaba akanoti tukaraba n'ubwiza nyine ubwiza buratandukanye nabizi je nkanje abona ukunda sibo wewe ukunda ariko ubwiza buratandukanye kandi ashobora no gukunda umukobwa tukamuhuriza ko turababwire benshi bivanye no kuntasa sivyo urukundo rw'abakera kuri jewe narukundo rwiza nta siguro mbona noruha kubera sinarindiyo ngo ndabivuge je ndubu muri 2020 ni 2021 niho shobora kuvuga ivyo bo turabinoti tukaraba nibindi vya pom kaba birangiye love kaba ari iyo nyene Friday we nturababazwa mu rukundo wapima nakubwiye ntiyaranagera je nzobabazwa ngomba nkora ubukwe uwo tuzopanga gukora ubukwe kacambwiye ati we Friday je nabonye ukuntu umeze nta mitaho ugira ntaki urukundo urugo n'amafaranga nabonye nta mahero ufise ngomba narose undi mutipe wo muri Canada wo muri Ghana sivyo numva ntiduhuje aracika kagenda niho nzo
kumva ko mbabaje n'urukundo ariko ubu ntibirambako nta nubwo niteze kubizomba ko vuba kubera ivyo je nta mwanya ndabitamo gushika n'uyu mwanya nta mukozi jewe ngira ntavyo nkeneye fise ibindi bindaje ishinga niko ndakurikirana darabakobwa habona ngerageje gukompara urukundo rw'ubu n'urukundo rwa kera fatiye ku ma histoire mes parents baza baraduha amakonse yamwamye vraiment urukundo rw'ubu ndarukompara n'urukundo rwa kera urukundo rw'ubu ruri pirate cyane baramaze kurupirata sana bivanye n'urwa kera urwa kera ego abantu siho nari gusa hari amakonse yamwamye azaraza bivanye ku badukurira amakonse yamwamye mu nkundo zimwe baduha n'amafilime amwe aravyerekana par exemple nka Jacques na Rose vraiment urukundo rw'ubu ruri pirate cyane urwa kera nigo rwari rwiza nkuko nje no bivuga gusa ubu naho kweri vyaje birenze abajene ubu turakonfonda cyane urukundo n'ibindi bintu tukumva yuko urukundo ari kwinezereza nyene tujya amahera bihere naho nyene kuyafise bitegerezwa kugenda uko kubera ko urukundo rw'ubu n'amahera yeah. kandi rega si urukundo nibihe tugezemo ibihe bihindura byinshi ibihe vyinjira muri byinshi byinjira muri urwo rukundo bikinjira mu kazi bikinjira mu biki ikintu cyose ukoze kigasaba amafaranga je sinzaho gukunda ukenye cyangwa nkunde nkenye abakobwa nimwe mu byicara ko cyane mukaraba umusore ukuntu ateye akafise amahera je sindaba inoti ku mukobwa ariko hari byinshi ndaba urumva sanze rero tubihurije ko turagenda gusa rero byinshi bisabwa ko uba ufise akanoti udafise amahera nta kintu ushika kurega urabizi wowe wicaye ngaha kubera nawe hari ico bakurondereye ukura hari icibari canke hari ugatumba cyo bibona ukuntu biba bimeze ntuba wicaye ngaho ayo n'amahirwe wagiriwe yo kuba wicaranye nanje ikibazo ca nyuma kuri twese n'abantu bariko baradukurikira abakonzi ba Iwacu Top TV kubera iki usanga kenshi urukundo rw'ubu novuga yuko muri generation yacu urukundo benshi baraba umuhungu ko afite amahera abakobwa baraba ko umuhungu afite amahera n'abakobwa bakaraba n'abahungu abakobwa sivyo mu tugende gake abakobwa baraba ko umuhungu afite amahera abahungu nabo bakacavuga tujya mukobwa dushingiye ku nicitwa l'amour sexualité ibintu nk'ivyo ugasanga nicyo bariko bararaba cyane ni kubera iki usanga kenshi n'umuhungu ugasanga aje kugira ati genda gukunda par exemple kuri jewe jaja genda gukunda gucyo ugaca usanga umukundanye une semaine deux semaines nta nuko zinashika mbere ngo shaka turyamane kubera iki ivyo bintu bidutwaye ubwenge cyane reka ndakivuga ico kintu impamvu bibuko ni kubera ko ari no myaka tugezemo ino myaka tugezemo itwemerera gukora ivyo ya mapenzi ya kera mwavuga ngo urukundo rw'abakera ivyo ntituzi bo bafise ibiyago bagirana hagati yabo kugira bakundane barambane gusa rero twe ubu inje kugutereta imbamazi imisi ndakumeditako sivyo ndakwiga ko mvuga tujya mu dema mezuku nkabaza bati ipinyo ni ibintu vyiwawe sanze duhuje nkavuga ati twende rero mpamvu wumva ko ari umukobwa umukunze haheze 2 semaines canke 3 semaines canke 1 semaine ukavuga ati ni shaka tukora ibi ivyo biba kubera iki ni ibi bihe turimwo nta kindi kibituma ni bihe turimo kubera abakobwa benshi bini wacu muyinga sivyo niko bimereye nyene barakunda kubigira navyo urabona navyo ndabona barakunda kubigira hewe none numva bahuye n'umutipe w'injiji shugenda bakuvuga mu bantu nawe uca wihagarara ko nk'umuntu w'umugabo aja kuvuga abanawelo ego bro nkuko abivuze urukundo rw'ubu twaramaze kurupirata sana twaramaze kwishiramwo yuko urukundo umuntu avuze urukundo ndagukunda direct ko umva yuko agushaka ko sex canke yuko umukobwa ukamubwira ati ndagukunda acavuga ati direct uyu shaka ko sex nani kindi
urukundo rw'ubu twarabanze kurukonfonda cyane. Umuntu avuze urukundo direct wumva sexe, umuntu bakubwiye nakakundana na naka direct uca wumva yuko babikora babikora. Nico gituma rero urukundo rw'ubu drama biranababaje cyane. nta kanovera rufise, nta kanovera runafise, kandi n'ubundi ntibibabaje. Niyo generation turimo twaramaze kwishira cyane ku mico itatu bere. Naguciriyemwo akanovera k'urukundo kaba kubakundanye. twebwe ntabyo twomenya. Akanovera k'urukundo ntikaba ku bantu. Oya. Sivyo? Nikaba ku bantu bababona babavuga, kaba kuri mwe mukundanye kuko nimwe muba muzi ivyo muri bamwo, nimwe muba muzi utujambo mubwirana, ivyo muhurira. Nanje amajambo mbwira umukobwa siyo ubwira umuhungu, sivyo? Umva umwe wese afise ibintu akoresha kugira umwe bakundana bame bishimye, bame bameze fresh, sivyo? Uwo tuzokunda nazo bimenya. Niyashaka kubabwira azoyebabwira uko bizoba bimeze. Hama love nk'ubu umuhungu aje ko byati love nje ndagukunda. For example umuhungu akubonye nko gatsujya mukobwa ndamushaka, akaza akagushikira aho byati je ndagukunda. Gusa nkawe woca wiyumvira iki? Ko bavuze yuko abantu w'umukobwa umuhungu abyimukobwa kwa mukunda aca yumvira yuko ashaka ko baryamana, wewe kuri wewe kwiyumvira gute? Yabivuze frama umuhungu ntafa kubwira umukobwa nkuko nyene ngo burya ndagukunda. Abamaze iminsi amukora ku bugenzuzi bw'ibanze, amuraba eske uno mudemu yitwara gute, iki niki, abaza n'abafriend biwe n'abafriend b'umukobwa. Burya ntabimubwira pururi. Je nkanje nk'umuhungu aje kumbwira ndagukunda, nabanza nkashira mu gaciro eske uno muntu kubera ikambye yarankunda, eske yoba yabonye iki kuri jewe, kubera frama umuhungu ntaza kubwira ndagukunda pururi. Oya, aravuga nanje candibaza none uno muntu bamubwiye iki, yabonye iki kuri jewe direct, canshira mu gaciro nkibaza nanje kugira ndamubwire frama ego birashika umuntu gaganda umubwije ukuri, ndabanza nawe nkamukora ku bugenzuzi mu majambo, akavuga nkamwumviriza, haba nkiyumvira eske no muntu ashaka iki, ndamubwira ati sindagukunda, akagenda bivanye n'ivyo tuba twayazi, haba nyene nkafata umwanzuro. Sasa abakunzi ba Iwacu Top TV nizere ko iganiro kigenze neza cyane kandi kiryoshe. Sha kuri jewe kiraryoshe kandi ndazi n'abatumire banje cyaryoshe, ndabeshe none tugiranije hagati y'umukobwa n'umuhungu ninde akunda cyane? Kuri jewe hagati y'umukobwa n'umuhungu ukunda cyane uramuzi? Oya, nanje ndabajije kugira n'abantu batabizi. Shaka umva ibivuye wanje. Tubese mpamvu tunagutumiye friend. Urumva? Ni watanguye kubwira uyundi kakubunda. Uko je ndakubondeye ndakubwira ko ndagukunda. Umva ninje nzo gukunda cyane. Nzo gukunda cyane gusumvya uko wewe uzonkunda. Rega wewe uzoshigikira ivyo je navuze. Uzotera itafari aho natanguye kubaka fondation. Urumva? Ukunda cyane nubo yaratanguye kuri serura mani. Nene navyuzi nawe. Nawe frama ukunda cyane nkuko abivuze, nujya aba yateye intambwe ubwa mbere akavuga ati ndagukunda kabisa. Ariko entreta birashobora gushika n'umukobwa agakunda cyane bivanye n'ukuntu umwe yaza kumubwira ko amukunda yitwaye mu gakino. Urashobora kuvuga ati ndagukunda, ego uraje nyene n'amasatima menshi ndagukunda iki niki, ukumva yuko ni wowe ukunze cyane, ariko bivanye n'ukuntu ugenda uragenda pole pole wa wundi ugasanga yagukunze do plus nuko wewe umukunda, cyangwa ugasanga yagukoroye sana bivanye n'ukuntu uba wagiye. En fait umuntu akunda sana bivanye na game arimwo ukuntu yagenze. Bya nukuri kw'Imana ntumiye uno musi natumiye abantu sha mu rukundo vraiment
murabizi burya je nize byinshi cyane aribyo ntarinzi n'ibyo abantu namwe aribyo mutazi namwe aribyo basi murabimenye n'ukuri gusa ari umuntu yambwiye ngo urukundo ngo n'umuntu ataboneka wowe icyo kintu cyumva oya n'umuntu ataboneka ntibibaho yaraguhe mu majambo make urukundo ni ikintu kitaboneka urukundo ni ikintu kitaboneka kuvuga ngo Imana ngo ntiboneka kandi tuyisenga ibintu rebe nivyo urukundo nimba rutaraboneka ni kuri wewe cyane ko umuntu yakubwiye gusa ku bandi ruraboneka kubera urukundo ubona man erega urukundo n'umuntu urukundo si ikintu kuri jewe urukundo n'abantu ndabwiye ko ndagukunda niko urukundo nabindi nzobigira ikirere se canke ndabibwira umuyaga birumvika uzombwira ati waramenze nzayimubwira ntacu na wewe kuri wewe wumvise umuntu akobyatsi burya basi umajije ngira signification y'urukundo akatubwira urukundo ni ikintu kitaboneka kuko turakunda sinzi ukuntu no bivuga ariko ndibaza wantahura vraiment urukundo kiraboneka ni ikintu kiboneka ndakora n'impamvu urukundo ruboneka eske bazoza bakubwire jaja arakundana n'undi muntu rwa rukundo batarubonye rutaboneka urukundo ni ikintu kiboneka kandi cyane gusa kibonekera mu bintu bitandukanye rurashobora kuboneka mu bikorwa mu majambo arashobora kuvuga ati ujya muntu arakunda ikintu ni rwa rukundo rubonekeye mu bikorwa urukundo vraiment ruraboneka kandi ruribonekeza sana cyane yabimbwira meze yaraguhenze genda mubwira ko yaguhenze cyane azoduhinyisha bakunzi ba Watch Top TV nawe nimba ufite ikintu ushobora guterera muri ibyo bintu tuvuze urukundo ni ikintu kiboneka cyane ikintu kitaboneka shira kuri comments hama tubibone nkuko musonzo mubizi rero kiganyo cyo giherenga hanyene nta je ndibaza no kuri comment zibuze nabo baracane kandi nywagire kugira subscribe kuko iki ni kiganiro cyacu kizokwama kibaho minsi yose muri Watch Top TV comments zanyu mushaka kutubwira ati ibintu bimeze uko bimeze uko namwe tukumva ibyumviro byanyu kandi mukavuga ati nabo batumire bacu vraiment bakoze neza cyane ndabashimiye natwe turagushimiye ko wiyumvire yuko wadutumira tukungurana kuri love is love love is love uburyo urukundo sinanje ngo wakoze ti wakoze kuba wampuje n'umuntu ntarinzi nawe ntiyaranzi wakoze rero tuzomenyana bitandukanye buke buke urukundo rero abagumvisha gutandukanye nuko twaruvuze muje muri commentaire mwandike ibijambo byinshi dushaka commentaire ijana kuduga turabe yuko urukundo twavuze nubwo utekereza nibikubako kari byo abakunzi ba Watch Top TV umuntu wese azi ko yabonye Frandai bana azovuga ati uyo muhungu turakeneye ko agaruka canke bimizuko Frandai atera inkuru cyane byinshi mwavyumvishe habayemo love habamo n'umuziki Frandai cyane akurikira umuziki urukundo ntabwo yitaho cyane urukundo ruzoba twararose Roki yavuze ngo rondera ibijumpu n'inyama imbwa zizizana jewe ngomba mbanze ndondere ibijumpu n'inyama imbwa zizizana izo nkundo je nazihagaritse ngomba mbanze ndondere inyama n'ibijumbu imbwa zizizana umva rero genda kuri account y'uwanje mwandike Frandai mukurikirana ibikorwa by'uwanje hari kibikorwa hari n'ibindi biri mu nzira bigomba biyize bikurikirwe n'ibiriko mukora ivyangombwa byose bikorerwayo murakoze cyane murakoze cyane mwagire subscribe nko mubizi yari Nahima na Jamila ukipenda nite Jaja tu nta bindi bye bye ciao ciao bisous